yasutse agakuramo agacambara urutenge agacambara umupira wa projet wa paludisme donc asanga rero nako navuga ati byiza babanza kwiyumvira inyuma y'ubugeni mbega bazobaho gute kugira ngo biyumvire ngo bazogira ama mariage ngo ari grave ngo mariage ngo nini ugwaruka ruko ratumviza yuko ifoko twiyumvira nyene kuza turakreate uno duto twikorera nkuko wewe genda urabye akunda bikunde nawe byo yankana ubyanye Dubahaye niriwe mwese muri ko murakurikirana imbonesha kuri ya nyubitsi b'i Burundi kaze ni mu kiganiro cyo bakundana nkuko mubizi mugishikirizwa na jewe Arlette Mugisha rimwe na rimwe hari gihe mba ndi kumwe n'abatumire mwarabonye ubuheruka nari jenye ariko no musindi kumwe n'umutumire aza kutuganira byinshi murabizi yuko kino kiganiro cabaye kugira twigishanye na cyane mu kubaka ingo imiryango ndetse no kubaka urukundo rwa bamwe n'abandi kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe coshobora guca ngo kugira kibe intambamye peut-être ngo habaye kutamenya canke ikindi muri make tuzitira tutaronegwa kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza kuko nkuko twamye tubivuga n'ubu tukibandanya tubivuga atarukundo ruri hari atamiryango myiza yubakiye ku bintu byiza canke yubatse neza yubakiye ku Kristo yubakiye ku rukundo nta terambere rizobaho mu gihugu kubera ko novuga ni urukurikirane bw'ibyo Imana yaremye ku buryo urukundo nico kintu yashizeho ca mbere umva iyo tutagikurikije neza canke ngo kigende mu nzira nziza biba bigoye reka rero mbanze nakire umutumire wacu turaguha ikaze mu kiganiro cacu c'abakundana tunagusaba ugire ko widondora ariko uradukurikirana kugira bamenye mbega ninde bagiye kuganira. Okay, merci beaucoup. Ndabashimiye kumpa ikaze muri kino kiganiro canyu. Hamo ku mazina nitwa Ernest Nibigira hamu. Ndi umumetre kwizimye nkongera nkaba umuganga w'umuhinga mu bijanye n'ivyifungurwa. Bisigura ko nakurikiranye vya nutrition dietetique. Ndi umuganga rero nkaba n'umumetre kwizimye. Ndifuza gusangira namwe ibintu bidasanzwe kuko urukundo n'imfungurwa burya n'ibintu bidasanzwe kandi bijana kandi urukundo n'amagara meza n'ibintu bidasanzwe bijana turaganira byinshi kuri byo ego mwavyumvise neza abadukurikira mwava mwiyumvira ngo none aje kutubwira iki mu metre cuisine tuje guteka tuje kugenda gutara aho bihuriye n'urukundo ariko yabibabwiye ni ibintu bibiri bijanye canke bitatu canke bine bivanye n'ungene umwe wese abifata kubera ko mu buzima busanzwe ngende muri Bible Imana iremye Adam na Eva ngo yabashize he mwitungo ryo muri Edeni hari iki ngo ivyamwa kubisigu yes hari ibikoko mugo désormais hariho ivy'Imana yashimye ko abo bantu bafungura umugabo n'umugore bafungura n'ibindi yababwiye ati ibi ntimuze mufungura canke yababwiye ati mu birabe ngo kubifungura ntimuvyemerewe bisigura ngo mu rukundo rero Imana yaradushize mwitonga ati genda mujye hari ivyamwa ndabahaye mujye bisigura ngo ivyo gufungura ntaho bitandukaniye nibijana kure n'ivy'urukundo kuko nama nababwiye n'urukundo ruravomererwa uno musi rero turaza kuganira turahagarara cyane ku kijanye no guteka mu mico y'ikirundi turakunze kumva bakunda kuvuga cyane ngo umukenyezi n'umuzezwanzu umukenyezi umuzezwanzu bisigura ngo ni wa wundi akora udukorwa two muhira twiki twakuze tubona mu miryango iwacu umuntu iyo umumama yateguye utwo kurya turyoshe muhira ubusanga nyene ari ibintu biba biryoshe no musi rero turaza kurabira hamwe mbega iyo abantu babiri boba bubakanye canke boba bari mu rugendo rw'urukundo byari bikwiye yuko mu rukundo habamwo kumenya guteka kumenya mbega byo guteka iyo abantu babiri baba babana canke bakundana hari ico vyongereza mu rukundo iyo bitaba hoba hariho ico novuga intambamye bitera kugira urukundo rushobore gusambuka n'ibindi nivyo tuza guhera ko tuza kuganira kandi nibaze yuko tuza kuganira byinshi na maître mwavyumvise neza n'ibintu azi yigiye tugira ko rero ndakubaza ku bwawe abasokuru bacu baravuga ati aho hambere ngo umukenyezi n'umuzezwanzu mbega guteka
mu buzima busanzwe bikwiye kwiga umwana w'umukobwa canke umwana w'umuhungu? ni ukuvuga ico ni ikibazo ciza cane nkwiye kwishura abantu bose bavyumve kw'isi yose. Ibihe bigenda birahinduka. Ubwa mbere umwana w'umukobwa ntibanemera ko aniga, ahubwo bagira uyu niwe azoteka, niwe azokwahirira inka, niwe azokora ibi. Mugabo muri iki gihe tugezemo, murabona wewe uri umumenyeshamakuru, nanje ndi umuganga, nkaba n'umumetre kw'izina. Bisigura iki? Igihe mu rugo ubu umumama aba afise akazi, umupapa aba afise akazi, ni ukuvuga bose baba bari okipe, nta n'umwe asigara gukubura inzu, haba hari abakozi. Rero bisigura iki? Ibi bintu vy'imfungurwa biri mu makeya udatanze urugo rusambuka n'ingoga. Kuko umuntu, hariho umudogiteri abivuga neza, avuga ati umuntu abayeho kukugira arye kandi ajya kukugira abeho. Ibintu bibiri biramatanye. Urya kukugira ubeho kandi ubaho kukugira urye. Umunezero uri mu kurya ndazi mwese murawuzi, ugeze imbere y'isahani. Bisigura ni keya umuntu yirengagije, urugo rurashobora gusambuka hakiri kare. Bisigura iki mu ncamake? Umugabo, umugore, umusore, inkumi, umwana w'umuhungu, umwana w'umukobwa, bose bakwiye kumenya guteka muri iki gihe tugezemwo. Ego. Mbega ako bariko baradukurikirana, nabivuze neza ko turiko turiga ibijanye no guteka. Mwumvise ni kimwe muri vya bindi twama tuvuga vyo kuvomerera urukundo, ni kimwe mu bituma urukundo rushobora kwiyongera. Wumvise ati naka yaguteguriye aka canke ubundi aka. Uravuze yuko bikwiye ko yaba umuhungu yaba umukobwa akwiye kuvyiga. Mbega ku bwawe hariho uno musi mu kinjana tugezemwo, wabivuze neza, nta mwanya abantu benshi baba bafise. Abana certes bavuka mu gisagara, kenshi usanga hari ibintu vyinshi tutaba tutazi guteka, twakuze bamwe ndeke kwishiramwe kuko twebwe ntitwakuze uko. Ugasanga umuntu, umukozi ni wateka guhera kuwa mbere gushika kuwa gatandatu, uko nyene ugasanga nibwo buzima tubayemwo. Umwana no kuja kw'ishuri, koga, kuryama, kuruhuka, ivyo onye. Mbega umuntu yarakwiye kwiga ryari guteka mu buzima bwiwe? Ni ukuvuga vy'ukuri, aha i Bujumbura no mu bindi bisagara, abana bavukira mu miryango y'abiyubashe canke y'abafise amahera, burya barahomba ikintu kidasanzwe. Kandi ingo zabo zubakiye ku matanjante, ni ukuvuga ku bugi. Amatanjante novuga ko ari nk'ubugi mu Kirundi. Birabishe kubona umwana aragiye kurongoka, ntazi no guteka umurere, ntazi no guteka umuceri, ntazi no gutegura imfungurwa umugabo. Nubwo wowe ufise umukozi anabikora neza, burya umugabo ntiyigera yishimira imfungurwa z'umukozi nk'uko we wazimuteguriye. Sinaho gusa, n'umugabo akwiye kumenya gutegura imfungurwa. Mu bazungu barabizi cyane. Uzubona nk'umumama yagiye, umugore arategura surprise, agakora nk'aka omelette special. Ni ukuvuga umumama aje akakihereza, by'ukuri biramwongerereza urukundo. Joyce Meyer n'umuntu anyigisha mu by'urukundo bidasanzwe, yaragize ati je narahiga umugabo wanje yama antera surprise nkarira. Naragenda ku kazi nkasanga yatashe kare, agaca ategura nk'udufungurwa z'inkunda. By'ukuri ndiko ndaturya n'amosozi yantanga ku birenge. Mugabo malheureusement nawe arabura ica mukorera ngo kimunezere. Mu rukundo rero no gukoranira utuntu turyosha turavomererwa. Nawe yaciye yiga umugambi, reka nanje ndakwereke. Yaciye ategura utuzi dushushe. Avuye ku kazi acara mwambura ibirato, aratumwoza. By'ukuri nawe acaragira ati ego nanje ndagweherejesha. Rero mu rukundo ni rushanwa. Bisigura iki? Umumama arakwiye kumenya guteka neza, atari ibi bya nabi. Birabishe kuko ingo nyinshi, sindiko ndabesha, zirasambuka. Zisambuwe niki? Umupapa aragenda akatangira asi. Ubu urabona yarazimbye, arasiga nka 30,000, 50, hariho n'abasiga ijana bagaca baho umukozi agateka. Benshi bama umuceri, imboga, inyama. Umuceri, imboga, ibiraya. Hari amasorori tutigera tubura ku meza. N'amasorori y'ibintu y'amaruku. Mugabo
by'ukuri iyo uzi guteka, iyo uteka uko umugabo akama zanja ntaba benshi abagabo n'abantu bakunda gufungura, si n'abagabo gusa n'abamama niko bameze, twese turakunda gufungura. Rero igihe ubuze uwo munezero mu rugo, umupapa harya icaca akora, benshi baraca mu kabari bakihereza tumwe bashakanye, mbara karagwa kakarya, inyuma yaho agaca ataha kurenzako, agira ati reka gusa nsigaze aho nsigaza bike babone ko nariye, sindabasuzuguze. Muga aba yabiriye ahandi, kandi kosa ntaba ari iwe. Ica mbere umumama hari igihe yiyumvira ati nkarya twinshi, arasuzugura abona ko nkundine. Muga umupapa atarya ntabakora, ntibaze babahende, umupapa wese arafungura. Ni kujya imodoka ya Agitros yikorera byinshi, nukuvuga itegerezwa kunwa essence nyinshi. Niho bangahe Bujumbura ugiye muri Kenya na Agitros ngo ucushiramo ilitiro 2 z'igitoro. Eshwi niko n'umupapa afungura. Nyamba akora ibikorwa biruhishije, ivyo mu rugo biraruhishije, mu gitanda inyuma yo mu gitanda afise ubuzi ku kazi buruhishije, ategerezwa gufungura kuko niyo essence aba ariko aragira. Rero iyo abonye umumama agira ati yo musuzugura ngo nkeka ajya byinshi, atazi ko abagabo bafungura, aca yiyiba akabijya hanze, hama agacaza kurenzako muhira. Mugabo bakwiye kumenya rero ko bafungura abapapa neza, hama bakamenya kubahindagurira imfunguro. Nk'ubu uri kurateka ibiraya, urashobora guteka ibiraya 7 uhindagura utagumye ku mafiriti. Mugo hariho abantu baca bateka amafiriti. Oya, izo ninjya arazimenyera, kandi umubiri w'umuntu uramenyera ikintu. Sinzi ko murabona injya iyo uzimenyereye haragira naho uzimira bikanga, ugahekenya mugo kumira mukagwana ugacureka. Mugo ari injya nshasha nziza ziryoshe by'ukuri akayabaga ntumenyewe kavuye. Rero gufungura ni ikintu kidasanzwe mu bantu bubakana canke bubakanye mu muryango, n'ibintu bidasanzwe. Nibige guteka neza, kandi aba barabigira, abazungu bo barabizi cyane. Muga twebwe ntavyo tuzi. Ni byiza ko umenye gutegura gato ya do anniversaire. Igato ya anniversaire umumama urashobora gutera surprise umupapa atanazi ko babikoze. Wiherereye mu cumba urakoze, nawe ari ku kazi asanga wadekoye byose n'amazina birebire n'amafoto yiwe ariko. Mugabo urinda kuza kwa hamu metre cuisine, nkorera gato ibiki ndayizana ninyegeje n'amakosa. Menyera gukora amahambaga hamburger, menyera gukora imirete itandukanye, menyera gukora amaji cocktail, menyera kandi n'ifungurwa umugabo akwiye nizo umugore akwiye. Kuko imfungurwa umugabo akwiye sizo umugore akwiye, kirazira. Zamuramenya rero gutanga keya mu bintu biba bikenewe. Imfungurwa nizo zintu za mbere zitanga keya. Ego ni ibintu numva bifise agaciro kanini mu muryango. Wagiye urabitubwira. Mbega uno munsi nakubwiye gwagwaruka turimwo, nakubwiye ya miryango wayivuze, imiryango turimwo umengo ibintu byose dufise nta mwanya dufise wo gutegura ivyo bintu umukozi. Mbega umuntu yarakwiye kwiga ryari? Umwana w'ini Bujumbura aba akwiye kwiga guteka guhera akiri muto. Umwana w'umukobwa ntakwiye kugira n'imyaka 12 atazi guteka neza, kuko guteka ntibisaba inguvu nyinshi. Oya, bisaba ahubwo kuba wabyigishijwe. Ivyo navyo atarigiye uko kuntu akaranga kariko karacika. Umwana inyuma yo kwiga aba akwiye kwiga iyindi mirimo yo muhira, umumama akamwigisha. Apana ngo twaronse umukozi niwe azoteka byose, nta kintu. Oya, n'amakosa adasanzwe. Umumama uzobona adateka mu rugo, uzumubwire cyo urugo rwawe buje rusigaje ikiringo giko, kuko umukozi siwe ajejwe guhakeya umugabo, n'abana siwe ajejwe kubahakeya. Hariho ivyo umukozi akora, mugabo hariho ivyo umumama nawe acaza agakora mu gishingo ciwe c'umumama, atabirampraswa. Ivyo rero abana baca bigishirizwaho gutegura imfungurwa no kuziteka neza. Inyuma y'aho abana bagakura babizi, gutyo bagiye kubaka umwana w'umwigeme ugasanga ategura indya nziza cyane, umugabo akabimukundira. Hariho ahantu nagiye by'ukuri umumama araduservinga n'umupapa wiwe canke umugabo wiwe aragira ati nukuri nararonse umugore
w'icitegererezo mu bandi bagore kandi yaravukiye i Bujumbura mugabo abavyeyi biwe bari babimenye kuva kera ko guteka arakazi umukobwa akwiye gukurana mbere si umukobwa gusa n'umuhungu bakwiye kubikurana kuko hambavu yo kubikora mu muryango ni n'akazi gashobora kuguteza imbere mbere ugashika kure. Ego watubwiye byinshi watubwiye ati abagore nimumenye ko hari ifungurwa umugabo akwiye gufungura pana kwama ko kuri bya bindi aka kantu wavuze turakunze gutembera turabona imiryango myinshi cyane usanga no reka mvuge ngo ntituzi guteka ivyo ari byo kubera ko hariho ahantu henshi ushobora kugenda ugasanga isorori y'umuceri ntiyigera ibura ibiharagi imboga isose n'ifiriti ivyo bintu vraiment abantu benshi barakunda kubigira mbega ku bwawe kuno musi abagore bariko baradukurikirana abagabo bariko baradukurikirana kuko bivuze ko ni ikintu kivomera urukundo kitaraba umugore kitaraba umugabo ariko umwe wese ashobora kuvuga ati reka nkore kino kintu kugira ngo wavuze hari igihe biba mbese muri uko kuvomerera urukundo uwo bigiriye atakunda ko gufungura cyangwa atakunda ivyo byo kurya byiza wumvise yadoya kandi karorero ubundi yaratoye ibwenga arondera amazi aroza ibirenge hariho faso nyinshi ushobora kubikoramwo mbega abamama ariko baradukurikirana uno munsi bari bakwiye gutegura imfungurwa gute n'ubuhe bwoko buri muntu yokora guhera kwa mbere gushika kwa gatandatu canke yotegura kugira ngo avuga ati aha ndakoze ikintu kizima. Ndumva umbajije kuba mama ndibaza n'abagore bose bazako kuko iyi mentalite yuko aba mama aribo bateka gusa ikwiye kuva mu banyagihugu ubu si cakinje na turimwo none ndakubajije nawe umugore akora muri banki mbere hari igihe umugabo aba atararonka akazi ubu azoca yicara arindire umugore akora muri banki ngo mpaka ngo aze ngo gutegura ibiki ngo sinzigera nteka izo ni mentalite zidakwiye kuba mu rukundo bisigura umwe wese ababara uyundi si za mentalite ngo nkateka ngo baransuzugura byawegera oya ariko bose bakwiye kubikora mu rukundo ntangere ikindi hari igihe ushika no muri situation ugasanga nta mukozi ahari cyangwa aragwaye cyangwa aragize gute none umukozi agwaye cyangwa atahari eske muzoca mwicwa n'inzara mushobora kunguruza igihugu mukava mu Burundi mukaje muri Amerika burya iby'abakozi ntibabishimira cyane none muzoca murindira ngo urumva ngo rero ngo ninde azoduteke muzotangara mubuze ubuteka abizi muri mwebwe mugabo aba mama ikibazo barumbajije ati nizihe mfungurwa bomenya gutegura canke boteka ntakubesha mu gihugu c'u Burundi aba mama benshi si bose mu nyumve neza muga benshi ntimuzi guteka uti kuki hama umuceri nyambara umuceri basi nuhabe mugo uhindaguritse hari ubwoko bwinshi woteka umuceri kandi ugaca uhindura ingaburo ziri mu muceri ndabaha nk'akarorero nk'ubu urashobora guteka umuceri nk'ubu green rice ni ukuvuga nk'umuceri wa green usa na vert persile ubu urimo persile harimo amanitrima ingaburo ziba zirimo mugabo nk'ejo urashobora guteka umuceri nyene mugo umugabo buriya kumva si wa muceri uti kuki urashobora gutekesha amata y'isoya mu gishingo c'amazi kuko isoya zirakenewe ku mupapa kandi cyane ugaca utekesha ibindi gutyo nagu icihinduka n'uturungura hinduka gutyo awuriye arumva ati Imana yanjye uyu ni umugore naronse canke n'Imana yamumpaye by'ukuri hari ingo nyinshi zisambuka kubera uruhara rwabo naho bakuriye n'abavyeyi bakuriye mu rugo ntubuzanwe no kuraba umugabo gusa oya ubuzanwe no gukora ibivomerera urukundo rero menya gutegura imfungurwa wiyumvire ati ejo namugaburiye iki uno munsi ho afungura gute nk'umutware wanje by'ukuri akeneye iki hariho n'iki kintu ngire ndababwire gihambaye cyane umupapa hariho imfungurwa bivanye n'ubuzakora bivanye n'amabanga yabubatse abakora hariho imfungurwa akeneye cyane kuko ibihimba bibiri bitwara ingaburo nyinshi ku muntu ni bibiri ni umutwe hamwe n'igihimba c'irondoka c'abagabo igihimba c'irondoka c'abagabo kiratwara inguvu cane
nibaza ko muhora mubibona nk'impene iyo yimya cane ni ukuvuga isigara ku ruti rw'umugongo ushatse ko rero ibyibuha uzuyice ajya amatestikire uzuyikone hariho ukuntu bambika akagozi kuri ajya amatengatwa yayo agacika acitse kuko imbuto zitihingura ico gihe gutyo impene ici byibuha ikanganuka mugabo ndasurinye ntisubira gukomera burya ijya mpene bakonye n'impene kazirayinesha bisigura iki umuhungu rero hariho ubuzima buri mu gihimba cirondoka kiratwara amanitrima menshi ategerezwa kuyaronka mu mfungurwa kandi kirazana inguvu cane burya ba Cristiano Ronaldo ukungene bameze niyo bagire bakina umupira bariha ikiringo nk'icamezi abiri batararana nabo bubakanye bashaka inguvu ziri hariya zije mu bihimba byose umuhungu arahushanye n'umukobwa umukobwa imisi yose mu kwezi iyo hageze ku urubuto rusha ni ukuvuga acaja mu butinyanka ari kurya muje murabibona ni ukuvuga mugabo umupapa suko umupapa ukwezi kurahera imbuto ntizica zisohora mugabo zica zikora kandi ntizihagarika gukorwa imbuto z'umuhungu ziko nubwo abasinziriye zibandanya zikorwa mugabo iyo epididime aho zitegekanijwe huzuye zica zija gukora muri seruvo mu bwenge zigaca zinatanga n'inguvu rero ni byiza kumenya abamama bakamenya nizihe ngaburo umupapa akeneye iyo yakoze amabanga mpuzabitsina ibyo navyo n'ibikorwa byo mu gitanda murabizi mugabo ni gute aca afungura kukugira za nguvu izi ngorane zose zoshika ntizibe muko uciye ubirenza kuri rw'amaso uri kurafata nabi umugabo wawe rero ni byiza ko umugabo umufungurira indya zikwiye umufungurira kandi indya zirimwo amanitrima akenewe kuriwe kandi ziryoshe buri munsi tinone izo nazo nizihe ko ari byo wari wavuze n'amakosa gufungura ibi bintu by'akayi mu gitondo akayi kafe ugaca ushirako n'umukate umugabo agacaja ku kazi ntakubeshe imisi yo kuramba yiwe uburi kurayigabanya kuko mu gitondo ni byiza ko umuntu afungura cane kuki n'umwana mbere si umugabo gusa bose bafungure cane mu gitondo umugabo abagiye ku kazi umufunguriye kajya kayi kandi kajya kayi ndasurinye karapfuye utigapfuye kuki nujya mukati urapfuye kuko nkujya mukati uba wakozwe mu ifarine bita khafine farine integrale double siyo baba bakoresheje nukuvuga ingano zirimwo amaproteine umugabo akeneye cane vraiment ndasurinye ingano ku mupapa ntiziba zikwiye guhara mu rugo umumama yama amenya ati zirakenewe ko azifungura mugabo igihe wazihinguye kurya ijya farine imeze ziba zatakaje amanitrima byiza n'ijya farine nyene washesheje mu ngano niyikenewe urya mukate rero ubupfuye kuko ubukozwe mu ifarine batwaye ubushobozi mu maendisi bisigura iki uciye umuha kajya gakati ugaca umuha n'akayi by'ukuri ntaco umufashije zangu batakaza ntaco umuhaye mbere no kukaza agenda kugoyombayo hariho n'abakora nabi kubera iki ntibafunguye mu gitondo rero bakwiye kugira gute bakwiye gufungura byiza bidapfuye kandi birimo amanitrima kandi byinshi nimuze musubire kwiyumvira ko abapapa umuha agasahani kangana uku ngo areka ubonye anisere vyako buca umushira ahantu ukamubaza nk'abakundana tingwa ndakubaza tinone ko umupapa akora byinshi abakwiye kurya byinshi wewe kurya duke burya nta handi hantu urya cyangwa inteka nabi gutyo umupapa aca kwisigura ati burya jewe nahora ntinya ngo wontwenga ngo ndi gisambo mugabo ntuburi gisambo umupapa ategerezwa gufungura kuko arakora cyane nivyo ubukwiye kumubaza rero mu gitondo afungure cyane na saa 8 cyangwa saa 6 afungure mugabo mwijoro afungure utubayabaye mbere hariho n'ifungurwa zituma amaraso atembera neza abakwiye gufungura ku mugoroba kukugira n'akazi kagende neza mu gitanda ivyo navyo
abamama bakwiye kubimenya bakiga guteka bakiga n'ivyo bintu vya nutrition kukugira bamenye amagara y'abagabo babo uko akwiye kumera ntababeshe birabishe n'ubu ndasuriye ingo nyinshi zirahukana zipfuye ibintu by'imfungurwa yamajya bya bindi abo n'abagize amahirwe hari n'abataronka batigera babona umukenyezi yatetse cyangwa umugabo ni ngohorane hariho n'abandi byama bizana umukozi yabizanye umukozi niwe ajejwe vraiment kuzana ifunguro iminsi yose oya na kamara mazako umukozi abafise ibyafasha mugabo ubundi ashitse mu rugo agacagira udu speciality agacazanira umugabo wiwe namakosa ko umuntu yamazi ko umugabo wiwe yamakwiye kurya ibyo abandi bajya umutware bibiri yitubwira yonyene ati umugabo n'umutware w'urugo jewe ntuzubabare umugabo wawe umuhaye umureke abandi babashitsi utyabubahaye birasanzwe barabitahura kuko n'umutware wawe ibyo ariye byose sivyo abandi bose bakeneye mugabo urindire ngo umukozi niwe azobizana abizane umukozi hajya hari habari bizarre hari hababitegura nabi abitaha arabijya canke areke iyo ni ngeso mbi mu rukundo sindayikunda vraiment bakwiye kuyikosora twavuze byinshi hari ikintu watubwiye aho haruguru watubwiye yuko ubunye iterambere ryaraje umukenyezi araja ku kazi umugabo akaja ku kazi hari benshi bashobora kubigira icitwazo ati nta mwanya tuba dufise muri weekend naho tuba twararusha iyo ndwi yose n'akanya ko kuruhuka mbega abafasoni canke abagabo bameze uko batigera bategura ibifungurwa mu rugo rwabo bakwiye kubigenza gute mu bintu byose twahawe nta kazi kaza kagusumbira umuryango by'ukuri nk'ubu woca umbwira ati none nk'ubu baguhaye akazi hama ntunatahe ntunakore n'ibikorwa byo mu rugo byo mu gitanda eske wewe woca ubwira ngo je ngurumva ngo umugabo wanje ngo tumara ngo amezi 2 tubana ngo arataha mugongo arafatiye oya ntafatirwa burya umuntu afatirwa kuco atabakunze ndaguha karorero nubwo wowe ukora guhera mu gitondo gushika mu masaha saa moya ijya saha imwe gutegura imfungurwa si masaha yose sameka ibindi birashobora gukora umukozi mugo ya salade fruit sindakubwiye ntishobora gutegura umukozi nubwo yo bayitegura umugabo arakeneye utwumuga umugore wiwe ateguye umugore arakeneye utwumugabo wiwe ateguye ivyo rero ntibisaba ngo ahere mu gitondo oya ahubwo bigenda gute ni ubwiwe yiyoroganiriza umwanya utireka nkoreshe uyu mwanya ego nibaze rero yuko abadukurikiranye mwagiye mwumva byinshi bitandukanye ndabashimire cyane ndanagushimira ko waduhaye umwanya wawe kugira tuganire ibintu vyiza ngira kamaro nibaze ko n'ikindi gihe tuzogutuma ko tukaganira kuko mwumvise ko mu mfungurwa harimo amaparti menshi dukwiye kwinjiramo indani tukadevelopa kugira ngo buri umwe wese atahure impamvu kino kintu tuvuga ati twogikora kugira ngo tubandanye twubaka ingo zacu ndagushimire cyane ndabashimiye nanje ego ndabashimire namwe bwe mwese mwariko muradukurikirana mubandanye mukurikirana ibiganiro byo kumbonesha kuri yanyu BTV Burundi murakoze kuramo yasutse agakuramo agacambara urutenge agacambara umupira wa projet wa paridisme ndogasanga rero nako navuga ati byiza babanza kwiyumvira inyuma y'ubugeni mbega bazobaho gute kugira ngo biyumvire ngo bazogira ama mariage ngo ari grave ngo mariage ngo nini ugwaruka ruko ratumviza yuko ifoko twiyumvira nyene kuza turakriye tuno duto twikorera wewe genda urabe byakunda bikunde nawe byo yanka nawe byanye